akaje karamana kuri M23 aho baguye mu mutego batari biteze bagaca bahatakariza ingabo zirenga 32 aho ni mu karere ka Kamanyora. Ni mu nkundire nongere kubaha ikaze mu biganiro byacu aho twababwiye ko tuzo turabashikiriza amakuru umwanya ku mwanya avugwa ku migwano ikirahuza umuhari M23 hamwe na FARDC igisirikare ca leta ya Congo Kinshasa. Abantu musanzwe mukurikirana imigwano ikirabera mu gihugu kibanyi ca Congo benshi musanzwe muzi ko igisagara ca Kamanyora kiri mu minwe y'umuhari M23, ariko ayo makuru siyo na gato kuko umuhari M23 uyu munsi wahuye n'ivyago aho wari witeguye kugaba ibitero mu ico gisagara ca Kamanyora bikunde ico gisagara naco bashobore kucigarurira. Ingabo z'umuhari M23 zazindutse ziva mu karere bafisemwe ibirindiro ni mu karere ka Ngomo berekeza mu gisagara ca Kamanyora, niho baca bagwa mu mutego batari biteze, umutego bongeye gutegwa n'ingabo za leta y'u Burundi, nuko baca bakuramo ingabo zirenga 32. Bakunzi ba Akamo TV, ni mu nkundire iki kiganiro mu kibandanirize kuri yo link twabashiriye muri commentaire ya mbere, kandi tubasabe muce mugira sabone kuko ugo rubuga niko tuzoha tubacishiriza ko amakuru yacu umunsi ku munsi, umwanya ku mwanya.